nyene icubahiro turafise ingorane shasha mu gihugu ikomeye cyane ugwaruka gwaheze ibiharuro dufise n'umushikiranganje ari ngaha ngiraza kudufasha ibiharuro dufise twe vyaduteye ubwo turiga turasemerera tuvuga tuti ni muyungunganye dukore Imana yaduhejagije igihugu ciza gifise akamaro kundwi hagenda 200 ku kwezi n'800 uravye amafaranga bategerezwa kwegeranya kugira ngo bagende n'amahera yoba umutaho ukomeye cyane gukora none gane y'incubahiro dukora iki kugira bagume ngaha ko turabakeneye bigenda vyita iyo umuntu yaburaniwe no gutumutwe ivyo yase gukora ngaho urazi ko bizagenda gukora hari ivyo yase gukora ngaho muri iki gihugu ye nivyagiye gukora hari Bana ba Africa, they are not supposed to be treated like this. These are Africans, even if they are coming from Rwanda, even if they are coming from the reason why I'm advancing that or to show limit so that bantege niyo no mwami yampuride oyo mwakubulira neba no ori muna Uganda uri umurundi umaze hano na yego Ruganda anya ninde utumva ikirimi ndimo gukoresha ninde utumva ikiganda mwese mwaba ngaba muturuka hehe Burundi mwese babakuri Burundi muri izana se cyangwa bajaye bakabakuri Burundi bakabazana hano none se uyu nguyu umuntu washobora kubabona gute ajya irya mu settlement akabavanayo kuko niba mwese muri abarundi aba yarababonye gute mwese kuba muri muturuka Burundi kandi akababona abakura hehe mbese bishobotse hakaza umuntu umwe arashobora gutuma ko mugenzi we bivanye nuko bashaka umurimo so haba haraje nk'umwe cyangwa babiri akongera agatumi wabo bakazana abandi bantu so nukuvuga bari aha benshi ntabwo ari abantu b'i Buganda muri abarundi gusa cyangwa harimo n'abanyarwanda harimo n'abaganda harimo n'abanyankore mwese murara muri ubu none se mufite toilet aha ngaha ziri hehe aho mujya kwifasha iriya toilet yanyu mwese nk'uko muri aho mukoresha ako kantu gusa kangana gutyo mwese honorable minister ndaba toilet y'abana abantu bona ngabo barababa My God, this is painful. These are things I do not want to even see. This is terrible. What kind of life is this? there is a big team. I think this. They concentrate them according to the way. Haguruka nkubazi. Iki ngiki nacyo mukiraramo se nangwa naho babika nk'ibikoresho mukoresha. bamwe barakiraramo arabararamo bakararamo n'ibikoresho. Umuhararamo nk'abangahe se? hararayo bakeresha ntibashimye kuba mwigenzi kubera bisaga ko duhurira hamwe twaciye dushima kuza kubanga. So uyu muntu bakoresha niwo wabubakiye ububuzu cyangwa murabwiyubakira? Babahereza ibipapuro mukiyubakira cyangwa ibipapuro nabyo ni ibyanyu? Babaha ibipapuro mwe mukuba. You see, they are saying these things, they are the ones that build these things themselves. They give them these tundubare and they build themselves. It is not even the effort of the investor who does this. It is these people who do this for themselves. Now, for sure, where are we going? It is so painful. This is painful, Honorable Minister. These are things I don't want to see me myself. It's good we can. This is why this gentleman has always refused us to visit this land. He didn't want us to see such things. This is actually kino kigende mu human rights. Yeah, but kino beba bachikwata kati. It's not our office alone. This must be catered for the human rights. Good. Ndatanze mwaramutse mwigisha. Muramahoro mumeze neza. Nukuri twagaze dusabe iri jwi ryacu mu bishikane ahashoboka. Nukuri ibintu ndayishimiye
umukuru w'igihugu c'Uburundi ariko aratuvugira, ariko aravuga. Twebwe abanyagihugu bitugeza ahantu twumva tunaniwe tubijwe n'ibintu ariko aravuga. Uravye urwaruka rw'Uburundi abantu rubonye ubu bariko baragerageza kwigwako. Urwaruka rw'Uburundi ko ruragerageza kuja mu bihugu bibanyi, hari ingorane bahura nazo, nta pasiporo bariko baraziduza, hari n'abagenda batagira ivyangombwa, hari abagenda barabundabunda, hari abaribwa n'ibikoko bari mu mashamba bariko baragerageza kwinyegeza polisi y'igihugu bagiyemwo canke bariko barerekezamwo, hari abatwarwa n'inzuzi batazi. Ni ibintu vyinshi urwaruka rw'Uburundi ruriko rurabona, ni ibintu vyinshi. Mbere n'abakuze ubu bariko baragenda, abarimu bariko barata akazi, abasirikare bariko barata akazi kubera iyi ntwaro ya CNDD-FDD. ariko ukaza wumva umukuru w'igihugu ari we yarajejwe abo benegihugu bariko barangara bangazwa nabo, ukaza wumva ahagaze kw'iradiyo yavuze ngo umwenegihugu wa hariya iwacu hariya mu misozi ngo niho mubwira ngo ivy'igitoro ngo avyumve, ngo niho mubwira ivy'amadovize ngo avyumve. Kugeza ino saha nibaza ko ata mu Burundi atazi ko ibi vy'ibifungurwa biriko birata agaciro, biriko biraduga agaciro uno musi, biriko biraduga ibeyi uno musi, ko biva kw'ibura ry'igitoro, ko biva ku mahera y'agaciro. N'umutamakazi ivyo arabizi, umubajije arakubwira ati twege igihe c'iwacu ibicuruzwa vyaraboneka twaraja kuvyizanira, hariho babizana bien sûr. Ariko ubu twari duto twarateye imbere mu modoka nziza ziza, ukaza wumva agiye kw'iradiyo yavuze ngo umwenegihugu umubwiye ngo ku modoka ngo aho hambere ngo no kuyikorako ntayo yakora ngo yayibona hehe, akaja kw'iradiyo akayivuga n'umukuru w'igihugu. Twege twabonye ko atarukiza, tubona ko nta yindi nzira tubona twofata. Ni ukuri nagira mpamagara umurundi wese ahari nabo bariko baragerageza kwigwana ko bahunga igihugu, ahubwo nibaze tugisane, nibaze turabe dukore igishoboka tugarukire igihugu cacu, kubera igihugu cacu turabona casambutse pe. Abajeni turagowe, ubu nta mujeni yo kwiyumvira ngo yanubaka inzu. Jewe ugiye gukora umuntu ukamukora ibihumbi, ivyo bihumbi niba umukora ibihumbi 10, niba umukoreye angahe n'ubusa ntacaguramwo. Ikiro c'ifu kigiye ku mahera angana uko tubibona uno musi, ikiro c'umuceri aja ku bihumbi 5 n'amahera, nta kintu. Ibati rikaja ku bihumbi 40, 50 na 60. Nta mujene agishoboye kubaka inzu, nta mwarimu wa leta agishoboye kubaka inzu. Uravye aho abantu bitwa ngo bakorera leta baba uno musi, hateye isoni. Kare gukorera leta wamenga niwo muntu w'umutunzi wa mbere ahari, uno musi hateye isoni. Uravye aho umukozi wa leta aba, ni ingorane. Nukuri turasavye umukuru w'igihugu cacu naciye bugufi yemere avuga ati ibi birabuze, ibi birahari, twokorera ngaha twovyura iki. Ariko kuguma yiyugaranya avuga ngo ibintu ni sawa. Ego arahaze n'umuryango we ni sawa, n'abasangiye ubutegetsi imbere wanagomba arahaze kuko bariko barya ivy'Uburundi vy'igihugu cose nibo bariko barabirya, biriko bija mu nda zabo z'ako kagwi. None abarajejwe kuragira, abarajejwe gushira kw'ijiri bobo ko batariko barabiyumvirako, ubona umuntu atigwanye ko tutagiye kugira ingorane. Rero nasaba abajene, nasaba abakuze, nasaba abakiri bato ko twogira ico dukoze, n'ahandi ho turabona iki gihugu kiriko kija ahantu atari heza. Turasaba n'amajwi mashikane kure, mutubwire umukuru w'igihugu ati nukuri aba bajene buno musi ateye amaraso mbega ariko araseseka muri ibi bihugu bibanyi, ariko araseseka, ariko abenegihugu bariko baragerageza guhunga kwigwanako ngo baje kurondera ubuzima. Ata n'amaraso ariko araseseka azobazwa bande uno musi? Abantu bariko batwarwa n'inzuzi, abandi bariko baribwa n'ibikoko mu mashamba bariko barabundabunda, abandi bariko barabarasa, uwudapfuye akaba ikimuga. Ata n'amaraso azobazwa bande?
abajahidi bakavuga imana ngo imana ano maraso ariko araseseka azobazwa abandi. Dufise umubabaro utagira uko ungana, dufise twovuga ntitwoheze, ariko reka twizeye ko ijwi niyaryumva ko nawe azogica koza azokumva impuhwe akagira impuhwe igihugu akagareka kudukinda akaja ku maradiyo avuga ngo umene igihugu hariya ruguru mu misozi ngo ntazi ngo igitoro co kimaze ngo ntazi amadovize ico amaze, kandi ariko arananuka kubera ico gitoro cabuze kubera amadovize yabuze. Nukuri naye kudukindaga naje nahage naryame ariye guca ashaka amajambo. Burya inyunganizi niyombi, inyunganizi y'ibikorwa niyombi. Yokwirira bakirira bene akagwi kwiwe bakihorerana amahoro. Mugabo amajambo ariko barunganira bashirako niyo arongera akababaza twebwe abenegihugu akatwica akatuca umugongo pe. Umwenegihugu umubwiye ngo ntugire igitoro azi ingene n'imodoka atashobora kuyegera ayumvise yiruka waja kumukagisha ku gitoro ngo ntutore sare defudede ngo kubera igitoro. Umwenegihugu wo muri komine Cendajuru hariya mu Cankuzo waja kumubwira ngo amadevize ivyo nibiki? Ibintu vy'amadovize nibiki? Ivyo bintu muzana mu mwenegihugu nibiki? Mwenegihugu wumubwira ibintu vy'ibitoro ivyo nibiki? Atagira n'imodoka. Haraho je n'ikizunguzungu kirwa kikamfata nkiyumvira nti none iri jambo umukuru w'igihugu imbere yo kurivuga yabanje aragiyumvirako ati umwenegihugu hariya mu Cendajuru nta bintu vy'amadovize woja kumubwira, nta madovize akeneye. Ariko none bantu b'Imana tuvugana ukuri, amadovize akenye uwo mwenegihugu hariya mu Cendajuru ingorane canke ingaruka mbi ntizimushikako. Ubu idolari rivunjwa ibihumbi 7. Umwenegihugu ntibiriko biramugirako ingaruka mbi. Igitoro ubu kibuze umwenegihugu hariya mu Cendajuru ntibiriko biramugirako ingaruka mbi. Basi tureke aha rero umuntu yoca yibaza ati none abenegihugu bashikirwa n'ingaruka mbi z'ikena ry'igitoro canke bashikirwa n'ingaruka mbi z'ikena ry'amadovize nabahe? N'abanyeshure, n'abakozi ba leta, n'abakomeresa, n'abadiaspora, canke ivyo bintu mu gihe bikenye bigira ingaruka mbi ku mwenegihugu wese, ku murundi wese. Aka kantu kwitwaza ngo abenegihugu bahariya mu Cendajuru bakubititse ngo ntibakeneye amadolare ngo ntibakeneye ngo ibitoro, iyi mvugo y'umukuru w'igihugu kabisa si nziza na gatoya. Iyi ntiyumvikana na gatoya. Bijya ndavyita iyo umuntu yaburaniwe no guta umutwe. Byukuri izi ngorane ugwaruka rw'u Burundi rufise rurondeye iyo ruhungira no guta umutwe nyene. Yabivuze neza nyene, yabivuze ati none atakundi kuntu boronka abaho nibaje guta umutwe nyene. Ndabira ubu buzima ugwaruka rw'u Burundi ruriko rurabamo, bisigura ko umuntu arinze ahitamwo kuja kuba mu buzima nk'ubu mubona aba yarinze ava mu gihugu abayeho mu buzima buri munsi y'ubu kure. Ndabiri umudamu bimuteye isoni yarusha aravuga ati this is too much. Nuguhamagara abajejwe agateka kazina muntu. Ibi bintu ntibibaho, abantu ntibashobora kubaho mu buzima nk'ubu. Abana ba Africa, they are not supposed to be treated like this. Abana ba Afrika ntibari bakwiye kubaho mu buzima nk'ubu n'ukuri kw'Imana. Ibi bintu birateye ubwoba, birababaje. Umukuru w'igihugu nawe ariko aritwengera ngo oya nguko nuguta umutwe. For sure, where are we going? It is so painful. This is painful, Honorable Minister. These are things I don't want to see me myself. It's good we came. This is why this gentleman has always refused us to visit this land. He didn't want us to see such things. This is actually kino kigende mu human rights. Yeah, but kino beba bachikwata kati. It's not our office alone. This must be catered for.
human rights kubera iki bavuze yuko kibarengeye coja mu bagateka kazina muntu uyu muntu abakoresha nk'abacakara ubuzima babayeho burateye isoni mwumvise ko avuze ati ni gute umwana wa Afrika yobaho mu buzima nk'ubu ugiye kubiraba rero abarundi usigaye umengo n'udupfuvyi raba ubuzima ugwaruka rubayemwo abandi nabo bariko biyubakira ama etage bagura imiduga myiza imitahe yofashije urugwaruka bayitwara mu bindi bihugu aravuze ati this is painful mana yanje ati ibi bintu birateye agahinda muri iki gice twariko turiga ibimenyetso vy'ubucakara ubu nibaza yuko muvyiboneye mu gice gikurikira turarabira hamwe ibimenyetso vy'igihugu kiri mu muvumo